Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Kristo Yezu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristo nitugire Kristo. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyefezi. Tuzirikana ku kigabane cyaho cya 4 guhera ku karongo ka 17 kugeza ku karongo ka 24. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuzima bushasha muri Kristo. Nico gituma ndababwira ibyo nkabishingira n'intahe mu Mukama. Ntimuzosubire na rimwe kwigenza nk'uko abapagani bigenza mu bitagira akamaro byo mu bwenge bwabo. Bamana ibyiyumviro bibangamye, batandukanijwe n'ubuzima bw'Imana kubera ubujuju bamanye no kubera ugukomantaza umutima wabo. Kandi kuva aho ataco babaye bakibanga, baciye bisuka mu kabi n'umutima wabo wose, ntiyagira n'ibitera isoni na bimwe bagera umutwe. Mweho uko siko mwamenyeshejwe Kristo, usangwa by'ukuri mwaramwumvise kandi mukaba muri we mwarigishijwe ukuri nk'uko kuri muri Yezu, mukigishwa mu byerekeye imigenzo ya mbere ko mutegerezwa kwikura ko wa muntu wa kera yamatituka kubera ibyipfuzo by'uruhendo, ni ukwiyubura mu mutima w'ubwenge bwanyu, mukiyambika wa muntu mushasha yaremanywe agashusho k'Imana mu butungane no mu bweranda buva kukuri. Bene wacu muri Kristo Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Alleluia, 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 amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe twisunganira avuga ngo ubuzima bushasha muri Kristo, ubuzima bushasha muri Kristo. Bega kumva ubuzima bushasha muri Kristo ni kumva ko kera hari ubuzima bwari buhari Yezu ataraza, ariko Yezu amaze kuza akabamba ku musaraba, twarose ubuzima bushasha. Rero canke iyo umuntu abatijwe ababonye ubuzima bushasha. Rero reka twumve icyo Paulo atubwira. 17 haravuga ngo nico gituma ndababwira ibyo nkabishingira n'intahe mu Mukama. Ibyo Paulo yari karavuga akabishingira intahe, tubyumve. Ntimuzosubire na rimwe kwigenza nk'uko abapagani bigenza mu bitagira akamaro byo mu bwenge bwabo. Paulo araduhanura ngo ntitukigenze nk'uko abapagani bigenza mu byiyumviro byabo canke mu n'ubugeso bubi bwabo. Abapagani, bana b'Imana, abapagani si ukuvuga ko ari abantu batabatijwe. Abantu batabatijwe koko kera, sinzi n'ubu numva ngo bajya n'abapagani, ngo bajya n'abapagani. Ariko abapagani n'abantu bakora amabi, batiyumvira ubwiza bwa Yezu Kristo, atakiza kibavako, ari abo kugirira n'abandi. Rero abo bapagani turabasanga no muri twebwe twabatijwe. Umukristo
akaba yambara ishapure, mugabo akaba mu mwanya yambaye ishapure akaba ku gikwemu hapfunditse ko n'ipfundo ry'uburozi gishano aza gutamika umwana mu isengero, bari mu isengero haya bariko baraterura abana ku ipfundo ry'igikwemu cane se imbere mwibere hari agashashi kari mu burozi, canke ari mu rusengero yambaye ishapure mugabo acunga Mana yo mwijuru dutabare cyane. Ubushize namaze iminsi ndondera mwene wacu ndamubura nja kubandi tariko se ubu koko nimumbwira naka bimeze gute ko ngujya ngweme ngo basha ngo ya telefone nziza yaheruka kugura ibihumbi 600 nimba atari 700 nta n'ukwezi yari bwayimarane ngo telefone bayimuyibiye mu rusengero aho yari yicaye abona abo byicaranye abizeye agenda guhereza cyangwa se gusangira mugabo agarutse asanga telefone batwaye. None gasha uwo n'umukristo yari yagiye gusenga, abo rero nibo bapagani Pawulo avuga cyangwa se Paulo telefone umuntu akabacishije ku ruhande, udufaranga umuntu akabatwaye. Rero Pawulo ariduhanura ati nk'abakristo bo ntitukitware nk'uko abapagani bitwara. Rero ntituze turavuga ngo bajya n'abapagani kuko twibaza ko batabatijwe. Oya, uwabatijwe ni umupagani iyo ari mu ngeso mbi, iyo agendera mu bikorwa bibi bitari bivuye kuri Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Turabandanya 18 haravuga ngo ariko narishatse kuvuga ko abo bapagani mu bwenge bwabo bo biyumvira ibintu bitagira akamaro, mugabo muri bo bumva ko ibyo barimo ari byo byiza. Ariko Pawulo atubwira ati urabe byo bakora ntabwo ari ibintu byiza n'ibya gipagani. Rero wewe ntukabarabire ko ingeso zabo. 18 bamana ibyimviro bibangamye, batandukanijwe n'ubuzima bw'Imana kubera ubujuju bamanye no kubera ugukomantaza umutima wabo. Ngo batandukanijwe n'Imana kubera ubujuju bamanye, no kubera ugukomantaza umutima kwabo, kubera ubujuju bamanye batandukanijwe n'Imana. Abantu benshi muri iki gihe muzi batemera Imana bangana iki, bitandukanije n'Imana kabisa, batemera ko hari Imana yabaremye, bumva ko ari bo biremye, bumva ko ari bo nguvu zose, bumva ko isi bayifise mu biganza byayo, ariko ntibumve ko Imana yivuze ati biba biheze. Rero ibyo byiyumviro by'abapagani twaho abamenye Yesu Kristo ntitugajane n'ibyo byiyumviro by'abapagani, ahubwo twebwe tubandanye n'inzira itujana kuri Yesu Kristo, itujana mu ijuru. Kandi hari n'igihe twebwe bajya twiyumvira ngo n'abapagani cyane tubona ko atakiza kibavako, bihinduka bagahindukira bakaba abana beza. Nkuko umuntu nababwiye ntaye yanje iyo niyumviriye ko hari igihe nabayemo nanjye ubwanje niyumvira iby'Imana nta mwanya ndabifitiye, sindo umwanya wo kuja gusenga nkaba ngiye mu mapati cyane ngiye mu birori, nyimba ari birori ibintu nk'ibyo. Ibyiyumviro byanje bikaba ibyo mu isi byo kuja mu birori, ariko atari ibyiyumviro biriko biranjana ku Mana. Ese nyimba ku munsi wa Mungu nigiriye mu birori
abandi nabo babyutse baja gusenga cyane nyimba buri kwa Mungu nibyukira nigira gupagasa gukorera amahera sinigera mpagacira iyo Mana yandemye canke yamaye ako kazi. Ibyo byiyumviro byanje canke byawe wumva biri kumwe n'Imana byagutandukanije n'Imana wibera mu by'isi by'akanya gato. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. 19 kandi kuva aho ataco babaye bakibanga baciye bisuka mu kabi n'umutima wabo wose ntiyagira n'ibitera isoni na bimwe bagera umutwe ngo kandi kuva aho ataco babaye. Mbese murumva ko naba bari abantu bari nk'abakristu mugabo nyuma babonye ko atangorane bagira atakibazo noneho canke bataye ubukristu bwabo bakigira mu byo kwicana bakigira mu by'uburaya bakigira mu by'isi bakabona ko atangorane ntacyo bibatwaye noneho baciye bimerera nk'abantu atanakimwe bakibanga bibereye mu by'isi ubusambanyi kubesheranira kwicana kumva ko aribo bari hejuru y'iby'isi byose rero bitandukanya n'Imana bibera mu by'isi. 20 havuga ngo mweho uko siko mwamenyeshejwe Kristo. Arabagabisha akababwira ati mwebwe rero suko mwamenyeshejwe Kristo suko bigishijwe Kristo. Arabandanya usangwa by'ukuri mwaramwumvise kandi mukaba muri we mwarigishijwe ukuri nk'uko kuri muri Yezu. Ngusangwa tweho canke bo barigishijwe by'ukuri Yezu Kristo wariwe barigishijwe Yezu Kristo wariwe bakamenya ukuri kuri muri Yezu Kristo. Ndizera rero nk'ubu nta numwe atazi ibya Yezu Kristo nta numwe atigishijwe ibya Yezu Kristo. Bariya bapagana atacyo bibanga barabyigishijwe muganyuma bararaba babona babandi babambye Yezu Kristo ku musaraba baramubambye nyuma bimaze no kumenyekana koko bishe umwana w'Imana babaha ibifaranga baca barabisibanganya ibimenyetso ariko ntibyari gusibangana. N'uyu munsi turakigishwa Yezu Kristo n'uyu munsi turiko turabisoma. Rero usangwa warigishijwe Yezu Kristo ukamumenya by'ukuri ukabatizwa ugasangira ugakomezwa zingatira cyane gumya neza uwo musaraba wa Yezu Kristo umenye neza ati Yezu Kristo ari muri jewe nanje ndi muri wo umwanya wari wo wose azonjana mu ijuru twibanire kuko namwigishijwe nkamumenya nkamuhabwa nkamugumbatira. Noneho rero ikiza kinahari nuko na Yezu Kristo yisangira umuntu ku giti cyiwe akamwihishurira akamuganiriza umuntu akabibamo atakekeranye. Jewe Yezu Kristo naramwigishijwe kandi ndabatizwa ndakomezwa ndasangira ndakomezwa ndemera Yezu Kristo. Rero nyuma wenyene kandi yaraza aranyitorera ati Zipora mwananje nkorera kandi mwana wanje usengere cyane abantu b'iyisi kuko badashima kwakira iby'ijuru bishimira kwakira ibyo mu isi. Ubwo rero niyo mpamvu nakubwira ati Yezu Kristo waramwigishijwe waramutahuye waramusomye muri Bibiliya hanyuma ni wabukeneye kumenya nibindi birengeye uramurondera azokwiyereka azogusanga muganire. Yezu n'umubyeyi mwiza
Yezu ni papa w'abantu bose, uko yatwitangiye ku musaraba niko n'ubu abandanya kudutora no kudutuma. Inshuti yanje rero, egamira Yezu shikame, kuko ni wegamira Yezu uzoba wegamiye inkingi ikomeye, umugabo akomeye, witandukanye n'aba bapagani bo mw'isi bari baranamumenye nyuma bagahinduka ngo ntacyo byadutwaye, ngo ntacyo twabaye, ngo reka twibandanirize n'iby'isi. Wowe rero guma kuri Yezu, umubwire n'abandi umutahuze bagenzi bawe, ntibaze babona amagorwa yo kuja mu muriro, kandi wowe wari waramumenye mu muryango wawe, mu nzu yawe, ku musozi w'iwanyu. Turabandanya 22 haravuga ngo mukigishwa mu byerekeye imigenzo ya mbere ko mutegerezwa kwikura ko wa muntu wa kera yama atituka kubera ibyipfuzo by'uruhendo. Iri jambo rirakomeye cyane bana b'Imana. Mukigishwa mu byerekeye imigenzo ya mbere. Twarigishijwe iby'imigenzo ya mbere ya kera ko mutegerezwa kwikura ko wa muntu wa kera. Twigishwa ko dutegerezwa kwikura ko wa muntu wa kera, bijya bya kera byari bibangamye nko mu myibutsa canke se nk'ababandi hariyo sinirirwa ndavuga imyibutsa, yama atituka kubera ibyipfuzo by'uruhendo. Twebwe imibiri yacu tuyirayititura kubera ibyipfuzo by'uruhendo, tukipfuza kwigira uko tutari. Umuntu umubiri wiwe uramuhenda, isi iramuhenda, bagenzi biwe baramuhenda, agaca yumva kubera iki jeni irabura. Okay, ndafise ukuntu nogira umugambi cyane je nkabwira sha ariko nawe urirabura cyane kweri, ate burya hari amavuta wisiga ugacumyoka. Umuntu agacagaya ukwimana yamuremye, akumvura uko bagwirabura ntarushimye, agaca kugira ngo ni mukorogo, agaca zakugura ya mavuta amusiga. Hari abana mbona ukabona mu minsi mikeya yamyotse cyari abona namambaza mbega bimeze gute ko wahindutse. Nukuri ukaba hariho umuntu wahora ubona afise akabiri keza gakuringiye ukuntu ukabona yahindutse, ariko nta muntu numwe ahindura uko Imana yari yaramuhaye ngo yigera ubona yuko abereye kweri. Sinzi ko ntitubona kimwe, kandi uko umuntu yibona siko abandi bantu bamubona. Umuntu iyo ariko arisha ko bintu canke yihinduye umubiri, wewe bayumva nyene ko abantu bamubona neza bamushima, ariko hari n'igihe usanga abandi turiko turajyana inzara, ugasanga burya rero yiyumvira ko ujya wari wo mubiri mwiza kweri yarose, ate siyo yigumira uko. Ndibuka ikindi gihe twari ko turavugana n'abandi bantu ngo ndabiri wese ukuntu yari afise igikara kiza kimubereye, uwo muntu yari afise ubwirabure bwiza bumubereye. Ariko rero nje sinzi gituma abantu bisuzugura, ugasanga umuntu arasuzugwi, ese kufise umutima mwiza, kufise umubiri, ariko uwapfuye ijisho atagiye kwa muganga ngo abahinga babe boshiramo irindi, arihangana akaguma. Ariko wowe ufise amaso meza, urakanura, amaboko yawe aragenda neza, mugabo uri kuri urarogira tuvuga ngo Imana yanemye nabi, ngo yamaye ubwirabura, ngo je ngo ndi urumva ngo kuko nirabura. Urirabura rero bana b'Imana, twige kwikunda, twige gukunda ubuzima, imibiri Imana yaduhaye. Iyi mibiri rero tureke kuyononesha iby'isi bitwonona, dutobagura dusubira tutobagura imikondo,
amazuru ni oya, twumve wiyakire wumva ati uko biri kose Imana yandemye ikampa inzobe cyangwa ikampa ubwirabure birahagije. Nje nibuka ku ma social media nariko ndaraba kuri ikiganiro kiraho umukobwa araho ngo yakunze umuntu avuga ngo jewe ngo namukunze ngo jewe ngo sishaka ngo abantu bijya bavuga ngo abantu ngo barebare ngo ukuntu ngo bamabogari ngo namukundiye ngo urumva ngo je sishaka umuhungu w'inzobe ngo je shaka kubera ngo bimutubiri twose. Umuntu ariko arabivugira kuri YouTube kweri bibonwa n'isi yose, kandi aho nyene ariko aricuza umugabo afise ngo abagore babiri, na ya mugabo yaramubwiye je ndafise umugore wanje ngo je ngo nanje naragukunze ngo shaka tuzobyara n'abandi bikini. Ariko ibintu biri muri iki gihe bana b'Imana, uraraba ukavuga iyi dayimoni, iyi satani yavuye ikuzimu, noneho intebe ayisinga hagati mu isi. Hari ibihugu bimwe bimwe ubona ko umenga niyo ibiro bya satani bishinze. Nukuri twiha agaciro, tuze turiha agaciro, duha agaciro Imana yaturemye kweri, kubera turarengeje. Reka twibandaniriza, ariko turumvise ko ntabwo dukwiye guhendwa n'imibiri yacu ngo dufate imibiri yacu nk'uko twishakiye, twumve ko ibaze umubiri ngo nta bisusu, ukaja kugura ibisusu mu isoko kugira ukuntu ugira ibisusu, ukaza kugura amabere, ukaza kugura ibintu byo kwibata gose ngo ube muto mugabe ibisusu navyo bigira ukwabyo. Umubiri rero ugasanga mu nyambaro wambaye ibisusu, wambaye mu nda cya kindi kikuboha, amabere yo data wanje ushobora kubona yafise agereranije cyane ari manini, mugabo kwambara isutiye ntacyo bitwaye. Ariko ugasanga hari ibintu by'amaringo washatse gushiramwo matse, ugasanga uri kuratambukira ukuntu. Ibyo byose bikaba ari ibintu bisesema Imana, bizokujana mu muriro udahera. Hinduka, duhinduke bana b'Imana, tumere nk'abana b'Imana. 2:3 aravuga ngo 2:3 ni ukwiyubura mu mutima w'ubwenge bwanyu. Ngo twiyubure rero mu mitima y'ubwenge bwacu, tureke kuza turonona umubiri, twiyubure mu mitima y'ubwenge bwacu. 2:4 mukiyambika wa muntu mushasha yaremanywe agashusho k'Imana mu butungane no mu bweranda buva kuri. Kobira tubisubiremo. 2:4 mukiyambika, mbese duhere kuri 2:3 nukwiyubura mu mutima w'ubwenge bwanyu. Twiyubure mu mitima y'ubwenge bwacu, imitima yacu, ubwenge bwacu tubwerekeze ku Mana, tureke kubwerekeza ku bihinda byo mu isi bihinda akanya gatonya. 2:4 mukiyambika wa muntu mushasha. Twiyambika umuntu mushasha ari we Yesu Kristo yaremanywe agashusho k'Imana. Haleluya, amen. We Yesu Kristo we yaremanywe agashusho k'Imana, imitima yacu yaremanywe agashusho k'Imana mu butungane no mu bweranda buva kukuri. Mu butungane no mu bweranda buva kukuri. Tureke guhendwa n'umubiri, tureke guhendwa n'ibisayangana bitwononera umubiri, bigaca bitwononera umutima. Kandi umutima wonyene tuba twubakiye mw'ibyo bintu byadusazishije kera, niwo ucukosha no kwigira ibyo abandi bariko baragira. Hinduka rero umutima wawe mushasha waremanywe na Yesu Kristo,
ubuhindure usabe Yezu aba ari wagukontorera umutima ureke kugendera mu by'isi ahubwo ugendere mu byiza bizogushikana mu bwami bw'ijuru. Iki gisomwa ni kirekire kizovamo audio canke video zine turacyabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen. Turagusenga Yezu turakuninahaza.